ijambo rivuga ngo jewe ndazi imigambi nabateguriye, si imigambi y'amarushwa, ni imigambi y'amahoro, ndabahe kazoza no kwizigira. Iryo jambo bagiye barisubiramo kuva ejo n'uno munsi riri muri Yeremiya igice ca 29 ku murongo wa 11. Rero mbanje kubaramutsa amahoro y'Imana mwese, ndabipfuriza umwaka mwiza twimirije w'ibihumbi 2026. Sanga ugwaruka ku mashure twigisha ugwaruka, kandi tuko turaraba ugwaruka rw'u Burundi ruri ku kivi, kandi ivyigwa ruronka biragira akamaro. Sagaseseshwa rumuri, murabibona ko ugwaruka rw'u Burundi rwarahagurutse gukora, ni ikimenyetso cerekana yuko ata bintu bikibasamaza. Mwamaze kubona iyo muja niyo tuja, na cyane cyane kugira ngo tuzoshike kuri yambona kazoza twese dufise ico twirata. Ni naco gituma muri iyo migisha ndabaturako ubumenyi n'ubuhinga bwo guhingura ivyiza Imana yaduhaye kuri buno butaka bw'isi yacu bw'u Burundi bwacu. Imana izoduhe ubumenyi kugira ngo twihingurire burya butare turonka, tuze tugire ico twirata nitwamara kurangiza ivyo tuzosigira abana bacu n'abadukomokako. Nagira rero ngo tuyage twisunze ijambo ry'urufatiro hamwe n'iri jambo ry'ivyizigiro ryo muri Yeremiya, ngo kuko nzi ivyiyumviro ndabiyumvirako, ni jewe Uhoraho ndabivuze. Imana irazi ingene iyaga, kandi umukozi w'Imana yatubwiye, kandi nanje ndavyemeza ko Imana yacu ni Imana y'urutonde. Imana irazi ingene ivuga. Kuri ijambo rero rya Yeremiya twoca tubandanya tugaca dushika ku 13. Duhere kuri 11 havuga ngo Uhoraho ndabivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ndabahe ivyizigiro byo kwiherezo ryanyu. Kandi muzonyambaza, muzoza musenge, nanje nzobumva, muzondondera kandi muzombona, nimwandondeza umutima wanyu wose. Mwumvise Uhoraho ko nta aguma babwira, nimwamurondera muzomubona, mutamurondeye ntimuzomubona. Imana yacu ni Imana twiruka inyuma, turiho twege kugira ngo tuyirondere. Imana yakoze igikorwa cyayo ciza, iradushiraho. Na cyane cyane Imana yacu iradukunda kubera yadushize kw'isi y'u Burundi, yaturemeye mu Burundi. Iyo Mana tuyikomera amashi, iragahezagirwa. Ntihabuze uyu cankuriya yoba yarihebuye mu mwaka uheze, uwo mwaka tuko turasozera w'ibihumbi 2025, ariko akumva acitse intege kubera ivyo yari yiteze atabironse. Ariko rero umwaka mwiza w'ibihumbi 2026 tugiye kwinjiramwo w'amahoro n'ivyizigiro. Nk'ubu unye hariho nk'abanyeshure iki gice ca mbere c'umwaka byo bitagenze nkuko bavyifuza. Hariho n'aba bose bari ngaha bakuze, umwimbu bari biteze muri uwo mwaka batawurose, ndetse n'abakadre ndazi ko hariho ivyo benshi bama biteze ugasanga ntibabirose, ugaca usanga baracitse intege, bati kwibinye nari niteze muno mwaka, ati ko reka tuvuge ku byabaye, kuba ndabona harimo abakadre, ati je nari niteze ko nzoba umushikiranganje ariko sinamubaye. Rero ko nari ndavyiteze, reka ibikorwa byose by'igihugu mpagarike ncika intege. Twese ntitwaremewe kuba abashikiranganje, umwese afise umugisha wiwe Imana yamuteguriye. Abanyeshure namwe ntimucike intege, aho byakunaniriye muri iki gice gira inguvu kugira ngo mu gice kiboneka muzobe mufise umwimbu ushimishije, umwimbu ubanezera, kuko twinjiye mu mwaka w'ivyizigiro, umwaka w'amahoro, umwaka urimwo indemeshanyo. Imana itujabukije uno mwaka dufise ico idutekereye, kandi kizotubeshaho ikatujabutsa
mu mwaka w'2026 dufise amahoro mu mutima, dufise ivyizigiro, tuzi ko tuzobaho neza. Reka ndabaha akarorero je kuntu nakuze. Je nakuriye muri Sunday school kandi nakuze niga ijambo ry'Imana. Mwishengero ry'abagenzi heyo novuga Paroisse Mvyeyi yamvyaye kubera naho ntakirimo ndaryemera, niyo ryamvyaye ndaryubaha kandi ndarikunda. Hariho mu kibimba handitseko ngo Yesu arahaza. Harimwo amajambo abiri. Yesu arahaza abashonje. Yesu arahaza muri ico kibanza. Ega turazi ko ahari, mugabo twama tuzi ko umwanya wose aguma aza. Kandi abahari bose baguma bahaze, baguma baguwe neza. Jere ikintu cambeshejeho. Hariho umuvuga butumwa w'umutama yitwa Kabutura, atanguye gusigura, abantu bose babazi ko batangura gusinzira. Je ndabanzi ko naho sonza ndazi ko Yesu ahaza, kandi yarinda heza fisi ivyizigiro ko Yesu ahaza, atanzara ihari aho hantu nkataha merewe neza. Rero natwe uno munsi turarose ijambo ry'umwizero, Imana iraturemesheje ko ntaco tuzoyiburana. Tujabuka umwaka dufise ivyizigiro ko idufise ko imigambi myiza. Hariho akaririmbo nkunda kuririmba, kandi abaririmbira agace gatoya na mu makamfasha. Muca mubona ko Imana idufitiye imigambi myiza. Afitiye vyinshi mu kiganza ciwe, harimwo ivyiza gusa binezereza umutima. Mwavyumvise? Nari gushaka kuvuga mu biganza vyiwe. Jewe kubwanje no mu rutoki rw'Imana harimwo ivyiza Imana imfitiye kandi binezereza umutima wanje. Iyumvire rero mu kiganza c'Imana ivyiza idufitiye. Ni vyinshi cyane, ariko hahiriwe abahumutse amaso kugira ngo ivyo vyiza babibone. Jewe ndanezerwa cyane iyo ndiko ndabona umukozi w'Imana, sinzi ko ari ngaha, mbaza umutima Dieudonné. Ndanezerwa cyane iyo ndiko ndamubona, kuko no mwitako na wenyene ari mu bavyeyi banje, kubera ndamuzi turirimbana mu 1998 kuri Esther ngaho onye. Bari mu barongozi ba groupe biblique. Iyo ndamubona kiramirije mu bikorwa by'Imana, ntamvuga nti Imana ishimwe. Iyo nanje mbona ashobora guhagarara imbere y'ishengero nkiri, nshobora kuvuga ijambo ry'Imana, byose ntamvuga nti Imana ishimwe, kuko twatanguye neza, biduha ivyizigiro byo kurangiza neza. Sivyo? Harura mu 1998 gushika no musi twese duhurira ku bikorwa by'Imana. Ntimwumva yuko umwanya tutawutakaje, ahubwo wayi umwanya wo kutwubaka, kubera twari turonka amajambo meza atwubaka, amajambo y'impemburo, amajambo y'ivyizigiro. Hariho benshi baza ngaha canke bagenda mu vyigwa mwene ibi, ugasanga nyene baje nyene kugira baze, ariko nagira ndabasabe ntihazogira umuntu atakaza umwanya na mutoya. Jewe mu minsi iza ndakwiza imyaka 50. Mugabo ijambo ry'Imana nize mfise imyaka 3-4 ndarizi. Ndaribabwire. Ninde umbwira mu bana batoya? Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 23. Ninde wuze mu bana batoya? Abane bwa Sunday school bari bose bakoze ivyaha, ntibashikira ubwiza bw'Imana. Urongo tugoma dutangurira abana batoya. Subiramwo. Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 23. Subiramwo. Bose bakoze, vuga nkuko ndiko ndavuga. Natwe niko batwigishije. Bose bakoze ivyaha, ntibashikira ubwiza bw'Imana. Aho rero abavyeyi bari ngaha murabona ko n'abakozi b'Imana, murabona ko tugifise igikorwa
muze murabaha imirongo mwene iyo nyene yo gufata ku mutwe kugira bagire ikintu bakurana, bagire ijambo bakurana. Iryo jambo kuva afise imyaka 3 kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi aho rero nuko rero dusomye ijambo ry'Imana ku ijambo baduhaye ryiza ryo gusubira mu byagezwe igice 8 guhera ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'icumi bagiye baradusomera mu majambo. Ayo majambo rero Imana mu kuyavuga yacishije kuri Mose yariko abwira ihanga ry'Isirayeli kugira ngo bagire basohoke ubugaragwa maze ngo baze binjire mu gihugu c'isezerano kirimwo ivyiza byose Imana yabateguriye. Byari jambo kwari nko kubategura kugira ngo binjire mu gihugu ciza Imana yabateguriye c'Isirayeli kirimwo bitya byose twumvise byiza, kirima nziza, amazi meza, amazi akwiye, ivyamwa by'ubwoko bwose, ibitegwa by'ubwoko bwose, ibyo byose bizoshobora kubatunga babeho neza atanzara atabugaragwa. Abantu mumaze kubona ubugaragwa canke mumaze kubwumva, mu bugaragwa n'umusenyi gusa, nta bitegwa bihamera, n'amazi ibitegwa bihamera nyene ngango nibijanye n'ubugaragwa kandi navyo nyene ni guhendahenda kubera amazi n'ubuzima ku bantu, ku bitegwa, ku bintu byose no kubikoko. Ahatagira amazi nta buzima. Rero ayo majambo Mose yariko yabwira ihanga ry'Abisirayeli bagira basohoka ubugaragwa maze ngo binjire mu gihugu c'isezerano kirimwo ivyo vyiza byose Imana yari yarabateguriye, cuzuye n'ubutare. Mwacumvise ico gihugu? Ico gihugu rero turiko turakigereranya ku isi. Je nibaza ko Uburundi budasigaye inyuma. Uburundi bugira kabiri ndibaza canke tubugira ubwa mbere ku gihugu c'Isirayeli. Igihugu tukigire icambere, tucatureko ko igihugu ari icambere kirimwo ivyo byose Mose yakabwira abavuye mu bugaragwa kugira binjire mu gihugu c'isezerano. Ico gihugu c'isezerano rero twaramaze kugishikamwo. Imana yakiduhaye ni iki gihugu c'u Burundi, ni igihugu c'iwacu, nta numwe azodukorerako, ni ic'iwacu. Mwavyumvise? Ntibizoshoboka ko bagikorako. Ni igihugu c'isezerano Imana yatwihereye, kirimwo amazi meza, kirimwo akayaga keza, kirimwo ubutare, kirimwo ivyo byose Imana yaduhaye kugira ngo binezereze imitima yacu. Ni iki gihugu nyene iki nta kindi. Ubuheruka mu kwezi kwa 6 nashoboye kuba ndi kumwe n'ugwaruka, aho nashoboye kubigisha ku ijambo rivuga ngo profiter de toute belle opportunité. Mwavyumvise? Kandi biraboneka ko ugwaruka urusigaye ruri inkerebutsi. Koko, inkerebutsi koko. Bibiliya rero iyo iri kurasigura ugwaruka ntivuga abana bangana uko, ivuga uwo wese agifise inguvu. Twese turugwaruka kuba turacafise inguvu. Iryo myaka ya 20 tubanze tuyibagire. Mwabibonye ko je natanguye n'umugambi wo kwinonora imitsi kugira nigumire ndugwaruka. Mwarabibonye, twese twigumire turi ugwaruka. Ugwaruka nuwo wese aciyumvamwo inguvu zo gukora. Umukozi w'Imana Diedo naraje mbaza umutima. Mwamubonye? Diedo karibu gahaye. Nako ndavuga ko ngitangura navuze ko iyo ndababonye nahagenga aramutse ishengero. Wondazi ko nawe nari mu bonshingira intahe. Ubu barabaye abarongozi bacu nibo batubwira ubutumwa kuri Esther. Ndanezerwe cyane kumubona
akiramirije mu nzira y'Imana nawe yenda twaneze kubona nanje shobora guhagara imbere yanyu y'ishengero nkigisha bica vyerekana ko Imana yatugumije mu biganza vyayo kandi bizotuma tugira iherezo ryiza ko tutayivuyeko. Mpengo umufati cicaro. Mbega ubu musigaye muri pastori apotre canke musenyeri? Okay, Imana bahezagire. Ariko sinihenze cyane navuze ko ari umukozi w'Imana kubera ndamuza ari umukozi w'Imana. Rero muri bino bisomwa twarose jerekana ivyizigiro. Imana iratujabukije mu gihugu c'isezerano. Kandi uwo mwaka tugiye kwinjiramwo twinagure dusubire tumenye ivyiza Imana yaduhaye. Aha muhava muvuga muti none ko Uburundi atabugaragwa dufise ivyo navyo vya Mose biriko biza gute ngaha mu Burundi? Nta bugaragwa twigezemwo, twamye dufise amazi meza, twamye dufise ibifungurwa bitugaburira, ubugaragwa twarabuciyemwo sagaseseshwa rumuri ndiko ndarababa bose barabuzi. Hariho ubugaragwa twaciyemwo tutifuza gusubiramo. Kugwaruka ubugaragwa bw'ibihumbi 2015 mwarabubonye beshi murabuzi. Burya bugaragwa ntitukabusubiremwo kuko Imana yatujabukije ubu turi mu gihugu c'isezerano, igihugu kirimwo amahoro. Ndababwira ubwo bugaragwa kubera iki? Iyo habaye ibihe mwene bijya bikomeretsa cyane ikamvuga abavyeyi hamwe n'ugwaruka, kubera bagwaruka nigo bakoresha rukaba ibikoresho. Je nuguruye ivuriro rivura abafise ingorane zo mu mutwe no kubumviriza. Keshi urabona ko arabaciye mu bugaragwa bw'ibihumbi 2015 rwarumogi vyavyuka bibi. Ese kwigisha umwana kiri muto gukora amaraso ni bibi cyane, n'umuvumo kuko birakomeretsa abavyeyi bigakomeretsa abo bana nyene. Ikibabaje cyane nuko abadushize muri ubwo bugaragwa beshi bibereye muri bya bindi bihugu ntibari ngaha mu Burundi. Ariko babana ubeshi bake muri bo canke beshi baratabanitse mu mitwe, ubu unye Imana iriko iradufasha bariko barakira. Rero nico gituma no babwira nti gwaruka mwege mu gikura Imana iradukunda kuko yatujabukije ubugaragwa. Jewe nko ku myaka mfise ubugaragwa nabonye sobwo gusa. Ubugaragwa bw'93 harimwo babuciyemwo, ubu twibereye mu gihugu c'isezerano, igihugu c'amahoro, igihugu c'amata n'ubuki, igihugu kimera vyose, igihugu Imana iriko iratwibira ibanga ry'ivyo Uburundi bwari butunze butaye bwaje habona. Ninde bwabona amakamyo mwe najya jabutse imbibe ashoye ubutare? Je ntabwo naye bwabona. Abari bamaze kubibona bavuge. Rero ni igihugu kirimwo byose n'ubutare budasigaye inyuma. Rero kugira ngo ubwo butare tubwimbe, worara wanyoye akamogi ukagira inguvu zo kubwimba. Utwisa twadegeye umugahamagara umuvyeyi wavuga ngo vieux ngo mere. Hariho ivugo rero z'abana muzorabe umwana atanguye kubona papa yakamubwira ngo vieux, acanke yabona umumama wiwe ngo mere, ngo acanaye suko umwana ukamurungika ku ishure atangwe kuronka amanota adapanze ubagira mukomye vieux. Iki gice byaratugaye cyane vieux, baduha vieux ukabura neza ivyo ari byo.
aho rero muce mutangura muje ku mavi n'impanuro zijeko. Batanguye kuvuga ngo mere bakwegura aho umuzorabe uburonda ivyo ndabivuze kubera iki abana benshi bariko barononwa n'ibiyayura mutwe. Abavyeyi turi ngaha tubihagurukire, nta kuntu tuzoshigikira iki gihugu Imana yaduhaye nk'ingabire kirimwo vyose imitwe idapanze neza. Kugira ngo tuzobishika ko byose biva ngaha hameze neza, nta kabuza umugisha w'Imana uzodutahamo na twebwe ba mere tuzoshikirwa. Kubera tubonye rwaruka rugifise inguvu ruriko rurimba, none umuvyeyi azobwira ico yifuza kandi umwana wiwe nawe ariko aratera imbere ka yatwigishije gukunda abavyeyi no kububaha, yabitwigishije. Umugisha wa mbere kw'isi n'abavyeyi. Umuvyeyi suwe yakuvyaye gusa, uwo ari we wese agusomvya imyaka, haba mu kibano haba mu muryango, aguma ari umuvyeyi. Aho ndabivuze uko kubera hariho nk'abana usanga batagira abavyeyi babibarutse, mugabo abavyeyi ngaha turi benshi. Mwavyumvise? Muze muratwubaha niko muhamagariwe kutwubaha. Natwe abavyeyi duhamagariwe kubakunda. Ntaco muzotuburana turiho, muze mutwubahe gusa kandi mudukunde. Umukozi w'Imana yatwigishije yatubwiye ibya Kayini na Abeli. Urya n'umuvumo dukwiye gusengera. Usanga urwaruka rw'ubu ntibagikundana. Abana bavukana ugasanga umwe acaha nk'uwundi acaha hirya. Birafise iyo biva ku muzi w'amamuko. Iyo rero turiko tuhasengera abana tubacagagure iyo mpwemu mbi ntize mu miryango yacu, iyo mpwemu mbi ntize mu gihugu cacu. Sabavukana gusa, hari n'abasangiye umurimo usanga batavugana. Aho mubona jewe maze guca imanza nyinshi, aho umuntu avuga ngo naka ntankunda none mupfiki, ngo naho nasamura ngo ntavuga ngo kira. Abo bose bari mu biro bimwe. Je nkaca ndababwira nti basi murazokora ako kazi neza, hanyuma mugatunganya, hama gukundana muce mutangura mwihate bize bukebuke. Uwatabwirwa ngo kira muze aze uramubwira ngo kira. None mwumva nk'ubwo ari urubanza rufasha, ngo naho nasamura ngo ntavuga ngo kira. No ku kazi ntikagenda neza. Kubera iki? Umuntu amaze kubona ko batavugana, ico ukora urabatandukanya. Urubanza rwiza urabatandukanya, mukamushiraha undi ukamushira hanze. Mugabo byo bavyiza abakorana, abavukana, baganira, bagahuza. Baca umugani mu Kirundi ngo bigiye inama bigira Imana. Ntimwokorana umurimo mutumvikana. Ndabona ko harimo n'urwaruka rwubatse, ndabibona. Hariho n'urwaruka rwubatse rukwije imyaka yo kubaka, n'abandi tuga kubaka. Rero ibyo ntibiri mu buzi gusa canke mu mavukana, bibayobaje nk'urwaruka canke aba bana. Umwe ashobora kwinjira, umwe agafungura agaheza ivyiwe, uwundi agaheza akagenda. Muticayemwo ngo muganire, kuganira abakuze muravyumva. Kandi mukaganira muhuza inama n'ingingo. Apana umwe avuga ikiganiro cy'uwundi akazana ikindi, oya. Abubatse mukiri bato, kubera hariho imyaka ikunda kugora ingo shasha, baca bitwaza ngo ntibari bamenyeranye. Ariko ivyo rero mubanze mubisezerere. Rurya rukundo rwa mbere, sheri, shushu, ubuhongo basigaye bita ngo ba bebe. N'umuntu akuze bakamwita bebe. Rero nifuza ko rwaruka mwubatse musaze mwitana abasheri, muga nta by'aba bebe kabisa, kubera umaze kwibaruka umwana
hama nawe ukakwita bebe, umwana akitwa bebe, ivyo onye ivyo vyava biducanga. Rero muhamagariwe gukundana kugira ngo twinjire muri ca gihugu c'isezerano dufise urukundo. Urukundo niko ruzotuma dushika kuri vyose. Urukundo niko ruzotuma kandi tubungabunga ubutunzi Imana yaduhaye. Hatagira urukundo byose ni ubusa gusa. Rero by'ababebe n'ababebeto je numva ariko babebe no bahanura ko mutavuga babebe abana bumva iryo jambo mu bana byahava bacanga. Je ndavuga kubera hariho umwana nabereye marene baraje kundamutsa umunsi umwe numva umwana ariko ahamagara mama wiwe ngo chérie ntaha mama we yitwa ngo chérie kubera iki niko papa uramuhamagara. Wose umugani yambwiye ati niko papa yamamuhamagara. Hariho amazina y'amatazirano, hariho hagenewe gutazirirwa mwene amatazirano mugabo muravyumva mwebwe mukuzi. Reka mudusomere gusubira mu vyagezwe guhera igice 8 kwa 11 mushikane 18. Gusubira mu vyagezwe igice 8 guhera ku murongo w'indwi haravuga ngo kuko horaho Imana yanyu abajanye mu gihugu ciza, ni igihugu kirimo imigezi n'amariba n'amasoko byatobotse mu myonga no ku misozi. Ni igihugu kibamwo ingano na sayiri n'imizabibu n'imisukoni n'amakomamanga. Ni igihugu kibamwo imyelayo n'ubuki. Ni igihugu muzokenukiramwo ivyo kurya, ntimugire ico mugikeneramwo. Ni igihugu kirimwo amabuye y'ubutare n'imisozi mwoshobora kwimbamwo imiringa. Muzokwama mu gahimbo mushimire uhora Imana yanyu igihugu ciza yabahaye. Muze mwirinde mwoye kwibagira uhora Imana yanyu, mukareka kwitondera ivyagezwe vyiwe n'amateka yiwe ashinzwe n'amabwirizwa yiwe ivyo mbageze uyu munsi. Nimwamara kurya mu gahimba mukubaka amazu meza mukayabamwo, amasho yanyu n'imikuku yanyu bikagwira, mukagwiza amafeza n'amazahabu, mbere ivyo mufise vyose bikagwira. Maze muze mwirinde imitima yanyu yoye kwishira hejuru ngo mwibagire uhora Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu mazu y'ubuja, akabacisha muri bwa bugaragwa bunini buteye ubwoba, buri mw'inzoka z'ubumara buturira na sikoropiyo. Igihugu kikagira amazi, ikabakurira amazi mu gitandara c'isare, ikabagaburira manu mu rugo bugaragwa iyo basogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo abacishe bugufi abagerageze, maze amaherezo azabagirire neza. Kandi muze mwirinde mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu muti ubutore bwacu n'inkomezi zacu nivyo vyaturonkesheje ubu butunzi. Ariko muze mwibuke uhora Imana yanyu, kuko ari we azobaha ubutore bwo kuronka ubutunzi, ashitse isezerano yasezeranye arahira abasogokuruza banyu nk'uko biri n'uyu munsi. Amen. Imana iguhezagire. Mwavyumvise? Ntimuze mwibagire ntuze twibagire. Hariho akandi karirimbo karaho kavuga ngo ndabahanura shengero ry'Imana ntimwishushanye n'ivy'iki gihe. Ndabahanura mu bimazi bizima vyera bihimbara Imana, bihimbara Imana. Ndabahanura bashaka tubadaye. Ndabahanura shengero ry'Imana nimwishushanye n'ivy'iki gihe. Ndabahanura shengero ry'Imana nimwishushanye n'ivy'iki gihe. Ndabahanura mu bimazi bizima vyera bihimbara Imana, bihimbara Imana. Ndabahanura. Muhava mwiyumvira muti none ko atubwiye ntitwishushanye n'ivy'iki gihe,
kandi kino gihe turiko twimba ubutare bwinshi, iki gihe dufise akavura keza, dufise ibimera vyiza. Ivyo bintu rero vy'iki gihe shaka kubahanura, mwumvise b'abantu bagira rimwe ari bane bajanye n'ubusambanyi. Iki gihe rero hariho abasasiye indava ubusambanyi. Muhava muvuga muti none ivyo by'ubusambanyi byo bije gute? Je ndabahanura nk'umuvyeyi kubera ndakeneye ko tubaho turi inzira mugayo. Ntituze twibagire iyo Imana yadukuye. Mwavyumvise? Ntituze turonke ivyo byose Imana iri kwiratwereka ngo duce twibagira Imana twijajare. Tumaze kwibagira Imana, dufise ubutare, dufise byose, tuca twidibamira mu vy'isi, bigaca bitujana mu vy'iki gihe. Iki gihe bita ngo ni igihe c'amajambere. Mwavyumvise? Iki gihe benshi bita ngo ni igihe c'amajambere, amajambere atari amajambere, sinavuga iterambere? Oya, amajambere. Biyagira ngo nugusirimuka ngo nibiki modernisation. Rero ntitwishushanye n'ivy'iki gihe biduhusha iki gihugu c'isezerano. Twigumire ku isezerano Imana yaduhaye ryo kuronka igihugu ciza, isezerano ryo kwimbira ubutare, isezerano ryo kwiga ingene twobuhingura nk'ugwaruka rugifise inguvu n'umwete, kandi ugwaruka rutumbera yambona kazoza y'igihugu cifashe, igihugu giteye imbere. Nivyo nashatse kubabwira mwako karirimbo, ntitwishushanye n'ibintu bidusamaza, twe twirabire ibikorwa gusa by'iterambere. Tuzobona ico bituviramo. Tugume twiyumvira ingene twobuhingura kugira ngo amahanga yose aduhurumbire aje gushorera ibyavuye mu butare bw'Uburundi. Mwavyumvise? Rero muhava mwiyumvira muti none hariho ibintu bikuru bikuru twokwigamwo kuri no rugendo rw'Abisirayeli. Icambere ni gukomeza ivyizigiro mu bihe vy'umuruho w'ubugaragwa. Ico ni cambere. Ica kabiri naho kumenya uko ukwiye kuba mu mugisha w'igihugu c'isezerano. Urashobora kuronka umugisha ntumenye ingene uwubamwo, ugasanga wewe umugisha urawuhinduye umuvumo kandi wari umugisha. Mwavyumvise? Niho umuntu acahereza nabi, niho umuntu abura n'ivyo bamuvugako iyo bagiye hariya ku mpanda. Umugisha tugucakire mu guhukorera, kandi ngo umugisha uravuna. Mwari mubizi? Umugisha uravuna, ntupfa kuronka uko nyene ngo ndacakiye. Uravuna, urawurondera. Reka rero twiyumvire kuri no jambo canke no majambo yavuzwe n'umwanditsi w'umunyamerika. Yavuze ati Ndugure Twamugina, sijewe nabivuze. Yavuze ati Ndugure Twamugina, ibihe bigoye bivyara abantu b'inkomezi. Abo bantu b'inkomezi bakavyara ibihe vyiza. Ivyo bihe vyiza bica bivyara abantu bimbura kimazi. Abo bantu bimbura kimazi bagaca bavyara ibihe bigoye. Mwabitahuye? Ndabasubiriremwo. Ibihe bigoye bivyara abantu b'inkomezi. Abo bantu b'inkomezi bakavyara ibihe vyiza. Ivyo bihe vyiza bica bivyara abantu bimbura kimazi. Abo bantu bimbura kimazi bagaca bavyara ibihe bigoye. N'umuzingi uzunguruka. Ibihe bigoye bivyara abantu b'inkomezi. N'inzahabu kugira ngo ibe biju urayiturira. Umaze kuyiturira ikiba biju ikayangana. Ibihe bigoye ubiciyemwo uhagaze neza usenga Imana
uvamo umuntu w'inkomezi kandi umuntu w'akamaro. Mwabyumvise? Turiko turabyumva kumwe noneho. Rero ngo abantu b'imburakimazi nabo baca bavyara ibihe bigoye, ni babandi nyene murabazi canke murabumva, sivyo? Abakuze murabazi, murabumva. Bamwe babandi nyene babandi babibere hariya bagasimbira ku buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo babe baratoza igihugu, babe barabasuka bibereye hariya nyene. Rero gwaruka ndabona indongozi gukomeza ivyizigiro mu bihe vy'umuruho w'ubugaragwa. No gukomeza ivyizigiro. Umuntu ashaka kugira ubugaragwa bivanye n'ubuzima abayemwo, bivanye n'imibereho yiwe, akagenda umutima wiwe warumye, akagendera mu bihe vy'ubugaragwa. Cyo gituma dushimira Imana kuko Imana yaduhaye abakozi b'Imana bavomerera imitima yacu. Imana yaduhaye abaduha amajambo y'ivyizigiro, twege turiho kugira ngo tuyakurikize, kugira ngo tuve muri ivyo bihe imitima yacu ibibona ko yihebuye, ibibona ko iri mu bugaragwa. None Imana yaturemesheje tugira tujabu ku mwaka dufise ijambo tuzobamwo rizoduha inkomezi n'ivyizigiro. Aha twese abari ngaha wohagurutsa umwe ngo ashinga intahe, ndazi ko intahe zoba nyinshi kandi mwese ukumva ubugaragwa yaciyemwo. Ubugaragwa umuntu acamwo buratandukanye. Umwe wese uvuga ati nakaciye muri birya, ega jeho ndivugisha bikakuremesha. Mugabo mwiyumvire, hariho waciye mu bugaragwa butandukanye, hariho waciye mu muruho butandukanye, kandi yawukuyemwo intsinzi, natwe turashikirwa. Imisi 40 Yesu Kristo yaciyemwo yo kugeragezwa na burya bwari ubugaragwa. Shetani mubwira ibi na biriya akavyihanganira. None ninde yo baraca mu muruho nk'uwo Yesu yaciyemwo ngaho kuri nosi, gushika nahapfa akatwigura kugira ngo turonke intsinzi. Yaratsinze urupfu, natwe tuzotsinda. Ibi ni ibintu bito cyane, ibi ducamwo ubugaragwa ducamwo ni buto cyane, tuzotsinda. Dufise ivyizigiro ko tuzobona Imana bari kumwe n'uwadutsindiye. Ntituje ngo twihebure ngo karabaye ngo ubuzima burahagaze, ushike ibintu ngoraniye ngo biracitse amazi ngo ndabihevye. Oya, ramiriza urugendo. Ababimba ubutari ntimugacike intege, komeza urugendo, ntimurambirwe. Hari igihe nimwaguma mwimba nimwaramiriza muzoshika ku butare busumba ubundi butare bwose. Imana yaduhaye ivyiza vyinshi mu gihugu cacu c'u Burundi. Abanyeshure nimwaronka amanota make, ntimugacike intege. Kera bacavuga ngo nukwiranda, ntimukirande. Eka shishikara urugendo, mukomeze kwihangana. Gushika mwige mukore. Mugabo muhamagariwe cyane cyane kubaha abavyeyi, kubaha abigisha, kubaha abarezi. Ubunye ngo basige baturira n'uburaro abanyeshure, karabaye ubunye byo byacanganye. Ariko indero y'umwana iva hasi. Twese ubugaragwa ducamwo tufise ivyizigiro ko tuzobujabuka amahoro. Imana yaduhaye ijambo ryo kwizigira. Kera hariho ubugaragwa, nababwira ko ubu twajabutse mu gihugu cacu. Aha ndaremesha urwaruka, mwaramwumva ibyo bita mpinga yanje, ngo ufise ngo hashikirwa ngo ufise ngo umwana imwaro. Ubugaragwa ku gihugu ni vya bihe aho umujene w'umurundi atanumwe yapfa mwibutse.
ubugaragwa ni hahajya umukenyezi atanumwe yapfa atwibutse. Ubugaragwa ni hajya umukenyezi atajambo yaronka ngo ashobore kuvugira imbere y'abantu. Ubu nta n'ibyo ncumva ngaha anye muravyibuka na mwebwe nyene ngo mwemwe ngo udafise uko uvugira. Kandi rero hariho n'abantu mu mitwe byamaze kwinjira ngo rambwira pare politike, hariho n'abo bita abapare politike ku nyungu zabo. Udahuye n'uwo mu pare politike rumva warigwanako. Mugubuze ubona kubera Imana yakwandikiye kuva isi itararemwa ati wewe uzobiki, kaza wumva hariya anye ngo umugeni kanaka ngo dekire ngo irasohotse. Ntimushimire iyo Mana igeze kuziribuka ugwaruka n'abakenyezi. Ubu tugeze mu gihe c'umugisha, aho umuntu wese yibukwa, aho umuntu wese yiyumva, aho umuntu wese atavuga ngo udafise umwana imwaro, aho umuntu wese avuga ati fise Imana, ico Mana yamvuze ko cose izogishitsa. Tuve ngaha twese dufise ivyizigiro, umwese avuga ati ico Imana yanyanditseko, ico Imana yamvuzeko, kw'izina ry'Imana Data kizoshika. Ubugaragwa nakuriyemwo, ubugaragwa abavyeyi banje bamvyariyemwo, Imana izobunkuramwo, Imana izompa kazoza keza, aho bwa bugaragwa daburengana. Simvuze kubwibagira, ntimuze mwibagira ubugaragwa mwaciyemwo. Mumaze kubwibagira muzoca mwibagira imigabo myiza n'ibikorwa Imana yabakoreye. Nimwe ko nabwira ko ngaha twese dufise intahe twoshinga. Kirazira kwibagira. Hariho umuntu ashika mu kiringo kanaka ntasuye kwibuka abanyarucari, ntasuye kwibuka wa muvyeyi yahora muhindaro kugira mufate neza, agashira ibiharoharo vy'ibiharage munsi y'ikirago kugira wumve kutaryamye ku biti vy'igitanda, uryamye nawe neza ku matera y'ikirago iri ahantu igiti c'igitanda kitagukorako. Mugabo umaze gushika ku matera ugaca uvyibagira. Ntuze wibagire za baragasa, ntuze wibagire ya mavunja bagwara ngo vyontera isoni ngo gushingira nta abantu ngo je nagwaye amavunja. Kirazira kwibagira ubugaraga umuntu yaciyemo. Ntuze wibagire ko wigeze kurara ubusa, ntuze wibagire ko wigeze kurara rubunda. Jewe imvura yigeze kumpitira ko harimo urubura, kandi Imana yaramfashije, nagwaye malaria mugabo ndiho ndi muzima. Iyo ndavyibutse ntashimira Imana. Aha muhava muvuga ngo hari ryari, aho hari mu mwaka w'2000 ndiko ndagenda imakamba ku rubuga rw'umupira uraho. Imvura yarampitiye ko irimwo urubura. Ico nakoze naciye ngwara malaria, kandi narakize ataserumu ngiyemwo, nafashe chloroquine. Sinzopfa nibagiye ibihe bigoye naciyemo. Ico ntazoshira imbere gusa nuwangiriye nabi. Uwangiriye nabi ndamugirira neza kugira ngo abone ubudasa. Je abantu benshi keshi sanga ndiko ndakora ivyiza n'abantu baba barangiriye ikintu gikomeretsa umutima wanje. Mugico nkora ngerageza kuraba nkore ikidahuye n'ubugaragwa baba barashizemo kugira ngo bahakure icigwa. None namwe ntimuze mwishure ikibi. Mwavyumvise? Ntihaze hagira umuntu yishura ikibi wakimukoreye. Mukorera iciyiza. Hari n'uwaciye ambwira umunsi umwe ati atujya muntu ramurunze ku muriro. Nikubera iki? Ntoya ntijewe ushira imbere ivyiza. Iyo umuntu ankoreye ikibi nibuka iciza na kimwe yoba yarankoreye kaca gifuka ivyo vyose bibi aba yarangiriye. Kandi nkagira amahoro mu mutima wanje. Ntanumva ko umutima wanje uwo atanzigo ndamufitiye. Ngerageza umuntu ashavuje nkaca nibuka burya nta musi numwe yoba yarigeze kunezereza. Cafata wa musi umwe yanezereza ugacufuka burya bugaragwa bwose aba yaranshizemwo. Niko mbayehoje mu buzima bw'iwanje. Namwe rero mufata akarorero, ntimuze murihora ababashize mu bugaragwa, muze murabashira mu gihugu c'isezerano. Rero
niko ndabwira urwaruka kandi ndakunda kubwira urwaruka cyane cyane rw'abigeme yuko usamaye n'umwanya na mutoya ubuzima bwawe bwose buragira igicapo kibi. Kanatsinda abarundi barayamaze ngo uheza kugoka ibigori bikera. Aho ndabwira abigeme kanabahungu nabonyene kubera bose birabaraba, kubera nta mwigeme ashobora gusambana wenyene ngo atwara imbanya abafise wayimuhaye, kubera hariho n'abahungu baca babosha canke n'abagabo kuzikurayo hajya warakuyemwo umwana wawe mu nda. Ni icagirizi gikomeye, icagirizi. Abamaze kubikora muraza kugira muje mu cumba ca mwenyene mwiyumvire, musubize ubwenge inyuma, mwiyumvire ico caha muba mwarakoze, mwiyumvire ico caha hama mwihane. Ababishoboye murondere n'umukozi w'Imana w'ibanga abafashe kwatura, kuko ni icaha gikomeye cyane, icaha co kwica, na cyane cyane ukica umwana wawe ugakurayo kugira ubandanye izo ngeso mbi, ni icaha cyane. Rero nizera ko tugiye kujabuka twese ata mwandu w'ibyaha bitandukanye byo dusubiza mu bugaragwa twoba dufise. Reka dusome muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 12. Ndabona ko umwanya uri kuragenda. Havuga ngo hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Abisirayeli nk'uko twamye tubyumva baraciye mu bugaragwa, ariko Imana irabaremesha iti mbafitiye imigambi y'amahoro n'ivyizigiro vya kazoza, nimugumye imitima. Abarundi, Imana no munsi iraturemesheje, idufitiye imigambi y'amahoro n'ivyizigiro vya kazoza, nitugumye imitima. Iri jambo ntiko ribwirwa abisirayeli no munsi, riko ribwirwa twebwe abarundi, riko ribwirwa urwaruka rw'abarundi, urwaruka rukuze, urwaruka rutoya, mukurane ivyizigiro, kuko Imana idufitiye imigambi y'amahoro n'ivyizigiro vya kazoza. Tumaze iminsi twumva abarundi benshi batibanga, bakavuga aya muhe, bagata indero, bagatukana, bakambika ibara, ndetse bakaja bamwe bakaja mu bitagira ikimazi. Nico gituma rero twohanura urwaruka rw'ejo, kuko muri bajya batukana hariho abafise nk'imyaka, abari ngaha bamwe bafise, kirazira kwatura nabi waturira igihugu cakwibarutse. Ntaho bitaniye no gutuka umuvyeyi yakwibarutse, umuvyeyi yaguhetse, umuvyeyi yakureze. Tuze turatura ineza ku gihugu cacu. Urwaruka muri ngaha duhamagara gukunda igihugu, tugikunde mu buryo bwose. Igihugu kirakwigisha, kikakuronderera uburenganzira bwo kuja kwiga, kurahura ubumenyi ahandi mu mahanga. Umaze gushikayo wanonosoye icigwa, ugaca utera akagere igihugu cakwibarutse, ugaca cyane cyane abaganga nibo mbona umengo biguma bibacanga nyine ukuntu, ugaca ugenda kuvura babandi igihugu cakurungikamwo gikoresheje uburyo, ugaca wigira hanze. Abarundi barayamaze bati amaherezo y'inzira ni mu nzu. Abamaze gufata ingendo miko muraraba ry'amadolari ama-euro mukoresha hanze, mugaca muraba muyazanye ngaha mu Burundi kuyakoresha ibyo ngaha, muzosanga ubuzima bwo ngaha aribwo buzimbutse. Uhembwa 1000 c'ama-euro ukaja gusumisha 500 y'ama-euro, muca musanga ubuzima bw'igihugu cacu aribwo bworoshe gusumba ubwo hanze. Kanatsinda aho hanze mwumva birukira
bafungura ibyo kurya ngira ngo vyiciwe n'akabonge muri congelateur, ariko natwe twirira ibyo kurya bigitagase bivuye mu murima, ifi ivuye mu mazi ushika wotsa. Ivyo byose ni ivyiza Imana yaduhaye mu gihugu cacu. Je ni bya bindi Imana yadusezeranira kuva Uburundi bukibaho. Rero nahacu kwisuzuma, nahacu gukunda igihugu cacu, na cane cane ko turosa amajambo y'ivyizigiro, amajambo agiye kutujabutsa umwaka turenganye. Rero tugiye kwinjira mu bihe vyiza vy'amahoro vyorohereza umwe wese gukora, kuko twarose amajambo y'umwizero. Abigisha b'ijambo ry'Imana, abigisha mu mashure barabaha ubumenyi butumbereza muri kazoza. Ibihe tugezemo ubu ni ibihe umuntu wese akoze bituma umuntu wese yoroherwa gutera intambwe mu iterambere, hataravye intara avamwo, umuryango avamwo. Komeza amaboko kugira ngo dukore. None ndabibarize ko Imana yasezaniye Abisirayeli, ibabwira ngo hariho ingano, ibirya byamwa byose, kwari gushika bandura aho biri. Mwibaza ko kwari gushika ugenya ivyo utarimye, ajya amabuye y'agaciro, kwari gushika umuntu yegeranya. Bisaba gukora n'intoki zigakomera, niko nabivuga, zigakomera. Rero dukura amaboko mu mpuzu kugira ngo ibi vyiza Imana yaduhaye mu gihugu cacu c'u Burundi tubibemwo, tubifungure, bitubesheho, vyubake igihugu cacu. Hamwe umuntu wese azovuga ati ngeze muri ca gihugu c'isezerano, aho shatse kuvuga abanyamahanga baje kutugendera. Ati iki ni ca gihugu c'u Burundi kimwe Imana yajabutsa ubugaragwa. Hariho abantu mu mitwe yabo bakiri muri bwa bugaragwa bw'93. Hariho abantu bakiri muri bwa bugaragwa bw'2015. Twarajabutse, Imana ihabwa icubahiro. Twarabujabutse, Imana ihabwa icubahiro. Ubu sinkinyagirwa n'urubura ngo rumpitire ko ku mutwe. Imana yacu tuyihe icubahiro. Ubu nta muntu akigenda arara rubunda, ahashitse ari haryama mw'ishamba atazi ko aryamye iruhande y'inzoka. Ubunye ni twebwe tuhari kugira ngo iki gihugu c'isezerano tukibungabunge, kuko Imana yaratuzigamye. Imana yatuzigamiye Uburundi, Imana yatuzigamiye Abarundi, Imana yatuzigamiye indongozi. Nico gituma rero turi muri terre d'opportunité, dukwiye kuexploiter. Imana yaratuzigamye, yaraturinze. Imana yaraturinze cyane. Imana yaraturinze, nico gituma dukwiye kwama tuyihimbaza. Apotre Mbayahaga bavuga ati Imana ntizogusaba ubugari, Imana ntizogusaba amateke n'ibiharage, nta mikati izogusaba. Imana izogusaba amashimwe, Imana izogusaba kwamuyegera, Imana izogusaba kuyubaha. Nta kindi Imana tugombako. Kuyubaha rero bisaba iki? Kwamuyisenga, kwama uyegera imisi yose, uvyutse uri kuragendagenda, ntugasamazwe n'ibihita. Jewe kera nasenga kubw'umugenzo, nabanzi ko kuwa Mungu ndaja gusenga. Mu gatondo naraja muri Sunday school, kandi ragahezagirwa Sunday school yaratweretse ico kubaha, ico gutinya. Je nakuze mu mutwe nzi ko ivyo dukora byose twinyegeje bizoja habona, ducike ibimaramari. Hamwe umwana wese yokura azi ko ibintu byose akora yokura yirinda icyaha cy'ubusambanyi, azi ko hazobaho umunsi umwe w'urubanza abavyeyi bakamubona agacika ikimaramare, amahanga yose akabibona. Nta mwana w'umusambanyi yobikura muri ivyo bintu. Kubera iki? Ntitukironka akanovera, ivyigwa by'akanovera. WhatsApp zaradutwaye, ntitucegera abana bacu ngo tubigishe. Sivyo mwaba?
muhira barabakoranya akabwira ati nimwasambana tuzobibona ku munsi wa nyuma. Abana bahora babibwirwa ni bande? Shira amaboko hejuru ndabazi. Hariho abana babibwirwa bake. Mikayera ngo ujya yishira amaboko hejuru. Uririnde icaha mwananje Mikayera n'abandi mwese. Mikayera ahora abibwirwa. Ibintu ukora winyegeje. Imana izobagaragaza abana abakuze bija habona amahanga vyibonere. Ducike abazaba babikoze mugabo bacike ibimaramare. Rero tuze turigisha abana umwifato bakuriramo. Je ndabashingira intahe iyo mba nakuze ndi umukobwa w'icigenze simba mpagara imbere yanyu ngo ndababwira ijambo. Imba mfise iki mvuga. No babwira iki? Nka Dieu naca avuga ngo kuri Esther none wese ndakuze. Mugabo ubu unyampagara nemye ndazi ko asha ntavyoza kuvuga ngaho ko naho yoza kunyagiriza. Dutegure kazoza kacu kazoza k'igihugu cacu turonke intahe tuzoshingira amahanga. Turonke intahe tuzoshinga kuko ibyo biracangana kubera twibere mu gihugu c'isezerano, igihugu c'amahoro, igihugu kimera kirimo ubutare, kirimo amazi meza. Twibere muri uwo munyenga Imana yaduhaye. Naje ndashimira Imana kubona nitwe umurundi kazi. Twese twame dushima kwitwa abarundi. Niwe mara kwitahura nkuko yayitubwiye ukamenya icuri, ukamenya aho uri, ukamenya aho wavukiye. N'abatavukiye mu Burundi barabandikisha mu ambasade. Ukamenya ko uri umurundi, ukamenya aho ubaye, ukamenya ibyiza dufise. Nta mudayimone wo guta igihugu zobafata. Mukamenya ibifungurwa dufungura ingene bimeze n'uburyohe bwavyo. Ushira mwakunyu utashizemo n'amavuto ugashamo ibitunguru byose bigumana uburyohe. Nayo ubundi ubanza guhendahendesha ibirungo. Bijya no kugira ngo nyene biryohe. Ugaca wifungurira. Emwe bizaba biryoshe cyane. Mose kugira arinde afata ako kanya ko gutegura Abisirayeli imbere yo kwinjira muri ico gihugu ni kubera iyo habaye koroherwa hacabiki kwibagira no kwijajara, sivyo? Urashaka kwibagira Imana iba yahagushikanye, ukibagira aho ushitse, ukibagira iyo wavuye, ugaca wicaye ugaca ugira ubunebwe ati byose bizokwikora ihibambewe. Reka dusabe badusomere mu gitabo c'imigani, ndiko ndegeza gusozera kuko utarimye ntiyo kwimbura. Imigani 24 ku murongo wa 30 gushika 34. Imigani igice ca 24 guhera kuri 30 haravuga ngo naciye ku ndimiro y'ubunebwe no ku ruzabibu rw'umuntu atagira umutima. Nasanze hose huzuyemwo amahwa, hose igisuru kirenze hejuru, uruzitiro rwaho rw'amabuye rusambutse. Ndahitegereje ndiyumvira cyane, ndabiraba biranyigisha. Guca agatiro gakeya, kuba urisinziriye gatoya, kwisegura ukuboko gatoya, wiboterere, uko ni kubworo bwawe buzogushikako nk'umwambuzi, n'ikigoyi kizogushikako nk'umuntu umurwanyi. Imana idufashe. Amen. Jenda kunda Imana kandi akunda n'abayikoreye kuva kera. Hariho ibintu bitugoye ukovuga ngo Yesu ashimwe. Imana idufashe. Mwabyumvise bakozi b'Imana, Imana idufashe. Imana idufashe ntituzogira ubwo bunebwe. Gwaruka amwese murakozi b'Imana uko maririmbira Imana murakozi bayo. Imana idufashe ntituze tugira ubunebwe bw'imirima yacu ikuremwo amahwa y'amatovu ibiki, tuze turabagarira tubagarire. Ni kuvuga igihugu cacu ntikidumemwe urusazi, tuze turakubura imyavu
nta wundi murima dufise ni unyene n'umugambi wa zero deshe tubandanye kugira ngo tube mu gihugu c'isezerano gisukuye kandi c'akarorero. Ndanezerwa haje abashitsi bakambwira ko dufise igihugu c'isuku. Rero tukomeze iryo suku nyene. Hanyuma sinorangiza nk'ugwaruka twamaze gutangura imbona kazoza twamaze mwavyumvise. Imbona kazoza uyijamwe ufise amagara meza ukomeye. Nagira ndabahamagarire kwijukira kwinonora imitsi. Kwinonora imitsi bizotuma igihugu c'isezerano tukibungabunga kuba dufise amagara meza. Je nabitanguye kandi nabitanguje tuze kugira ngo ukunde igihugu ubanza kwikunda. Muze muraza twinonora imitsi kugira ngo ubutare tubwimbe tunonokewe udashikaho buri ukaburaba ukuunye utari bushobore kubwimba. Imyaka tubanze dushire ku ruhande tumve ko twese turugwaruka. Ntimuce mvuga ngo ivyo nivyo gwaruka. Gwaruka muri Bibiliya nababwiye. Umusore muri Bibiliya ni uwo muntu wese agifise inguvu, agifise inkomezi. Rero ntitwishushanye n'ivy'iki gihe bita ngo ni vy'amajambere, twishushanye n'ivy'igihugu c'isezerano kugira ngo tugume tujabukana abana bari munsi yacu bagume batera imbere, bateze imbere abavyeyi babibarutse, biteze imbere, bateze imbere igihugu cacu twarose c'isezerano. Ntimuzorondere ba Mose kure. Mose wacu turamufise. Ntimuze murondere abahanuzi ba kera. Ntimuze murondere ngo Imana ngo izoza ngo ivugire ngo mu gisaka caka umuriro. Uwo muri kumwe wese avuga ivy'amahoro, avuga ubutungane, aza bariko avugishwa n'Imana. Pana babandi bacanga abantu ngo pararatatata. Uwo wese avuga ivy'amahoro, uwo wese yigisha ijambo ry'Imana azoba ari umuvugishwa n'Imana. Rero nagira fate kano kanya subire ndabashimire mwese ingene mwitavye. Shimira cyane Apotre yatwigishije cyagitangura nayenze ko mpava ntaronka amayagwa kubera byose yari yabihejeje. Ariko nabanje ndahamagara Imana kugira ibariyo yivugira. Jese mpave mvuga by'iwanje. Mpava mvuga nk'umuntu ubuntu. Ariko Imana iri ngaha kugira ngo dukoreshe idutume abari ngaha natwe duhamagariwe kwigamburukira. Iyo bariko barashira kuri programa ntangwa kuyumvira Yonasi. Jewe sinigeze niga teologiya ngo nigishe ngo Bibiliya yose ya mugabo nkiyumvira hamwe no kwanka nava mpura nayo naboneye mu nda y'urufi. Canke ingunza y'umuyaga ikabahungabanya. Ugasanga namwe murahahamutse muga kubera kugamburuka ndagamburuka. Rero namwe muzokwame mugamburukira abari bo bose. Nagira ndabashimire cyane. Subira kubifuriza kamvuge Noel nziza turacari mu minsi ya Noel. Umwaka mwiza uzobabere umwaka w'umugisha, umwaka wo kwimbura ibyo mutabwigere mwimbura mu muryango yanyu Imana izobibahe. Muze muronke ibyo mwifashisha, byo mufashisha abandi ndetse n'ibizobateza imbere mu miryango yanyu bigateza imbere igihugu cacu c'u Burundi. Imana ibahezagire mwese murakoze cyane.